nivyo bicapo bine. Ngomba rero ngaruke kuri iki gicapo cya kabiri tugomba dukorera ijambo navuze n'iry'urufatiro. Habuze ngo iyo uyo mubivyi amaze kubiba imbuto akazibiba ku rutare, izuba ngo rikaka, iryo zuba ryavuzwe ngo n'amarushwa n'akadenderezo. Ndagomba tuvugane kuri iri jambo ryitwa akadenderezo. Naho rero narondera, Yesu abahezagire. Akadenderezo, akadenderezo. Inyoni tubireke, izuba tubireke, amahwa tuyareke, ibyo n'ibindi. Ngaho tubuze kuri iki gicapo cy'uyu muti mugira kabiri uri kurahura n'uruzuba rwitwa iki? Uyu muti muri kurahura n'uru ruzuba rwitwa iki? Aho hagurutse uwahuye nako yobivuga cyane. Akadenderezo. Turabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana irakoze cyane kuko isubiye kongera kuduha ibihe byiza byo kongera kuba mu ngoro yayo. None rero reka ntitwoja mu ndirimbo kuko twaririmbye bihagije. Unaho reka twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu gice c'13. Matayo 13 igice duhere ku murongo wa mbere dushitse 9. Turaza guca dusimba dusome kuri 18 turashitsa 23. 13 ku murongo wa mbere. Indanzi y'amajambo iravuga ngo umugani w'umubivyi. Kuri uwo munsi Yesu arasohoka ava mu nzu yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we, imutera gutambukira mu bwato yicaramwo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Arababwira byinshi mu migani, aravuga ati umubivyi yasohoye imbuto. Akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke, zimwe 100, izindi 60, izindi 30, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve. 18. Yesu asobanura umugani w'umubivyi. Nuko mweho nimutahura umugani w'umubivyi. Uwumva wese ijambo ry'Umwami ntarimenye, wa mubi araza agasabura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca ryakirana umunezero, ariko ntagira imizi muri we,
ahagarara umwanya muto iyo yabitswe ko n'amarushwa bona akadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza. Uwabibwe mu maho niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwarariko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yamba imbuto, umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo Mana nishimye cyane. Naya majambo tumaze gusoma yumvikana neza, umuntu wese ashobora kumva intumbero y'ico Yesu yariko agomba kuvuga. Muri aya majambo rero Yesu aca umugani, twumvamwo ubwa mbere umugani, mu nyuma tuca tubonamwo isobanuro y'uwo mugani. Kurya murongo wa 18 uciye ushitsa kuri 23 rasobanura uwo mugani. Ivyo twavyumvise, ariko kandi hari ikindi rero kirimo no kugira n'iri jambo ry'urufatiro. Uyu munsi Imana yashimye ngo ko waje mu ngoro yayo uryumve. Amen. Nico gituma harya hepfo haciye havuga neza ngo uri n'amatwi nagire niyumve. Uri n'amatwi niyumve. Twese rero turiteguye kumva icyo Imana igomba kuvugana natwe muri iri jambo ryayo. Muri aya majambo rero kandi twabonyemwo harakugwamwo iki kintu cyitwa umubibyi. Tukiraho nyene kuri iryo jambo ry'umubibyi, usomye hano umubibyi avugwa hano aratahurika ko ni Imana Yesu Kristo na mpwemu yera mu buryo bwiza. Ariko kandi iryo jambo turyaguye, umubibyi ntashobora kuba Imana gusa cyangwa Yesu Kristo cyangwa mpwemu yera. Ega arashobora kuba na Satani. Usomye muri Bibiliya ugasoma ya majambo avuga ku rwavu n'uburo, urabona ingene havuga yuko hariho uwabibye uburo, ariko mu nyuma ngo n'umwasi nawe araza akora iki? Arabiba. Urumva ko n'umwasi nawe nyine ashobora kuba umubibyi. Mana idufashe. Kandi turetse Imana n'umwasi n'abantu nabo nyene barashobora kuba ababibyi. Umuntu akakubibamwo imbuto nziza, Mana ishimwe cyane, kandi abo bantu Imana ibahezagire. Umuntu akakubera umubibyi mwiza, akakubibamwo imbuto nziza, hamwe n'ivyamwa bizogaragarira
abandi. Abo babivyi Imana ibahezagire. Ariko kandi harashobora kubaho n'umubivyi mubi. Akubibamwo umurazi. Wewe ugatangazwa n'ingene umuntu atera guhindukana. Ugatangazwa n'ingene umuntu mwawe amusangira kabisi n'agahiye, ariko araguhindukana. Si guhinduka kundi ngo yahora ari inzobe ngo yirabure, yahora yirabura ngo abe inzobe. Oya, ya mbuto mbi. Ibyo ababyeyi barabizi. Umwana akaguhindukana neza. Yesu amufashe neza, agahura n'ababivyi babi hariya kw'ishure, hariya yirigwa. Mwana agasohoka urugo ameze neza, mugabo agataha yononekaye. Yahuye n'ababivyi babi. Sumana gusa, mugabo, mugore. Mu buzima bwa misi yose rero abo babivyi nabo nyene bariho, ariko mu izina rya Yesu ubushobozi bubasha bw'Imana usanga muri zo mbuto mbi. Twavuze Imana, turavuze Satani, turavuze n'abantu, ariko reka tuvuge ko n'ibintu navyo nyene bishobora kuba imbuto nziza cyane mbi. Yesu adufashe. Reka aho ntituhinjire cyane kuko dutere tumanuka kugira ngo dutware umwanya neza. Izo rero ni imbuto, kuko twasomye ngo umubivyi kabiri ni imbuto. Twariko turazivuga, icyo nibyo dusanga muri aya majambo twasomye. Reka tuvuge ikigira gatatu. Ca mbere n'umubivyi, ikigira kabiri ni imbuto, ikigira gatatu reka tuvuge, twabonye ngo indimiro. Kandi usomye aya majambo twasomye yerekana ibicapo bine vy'indimiro, kandi duciye turaba ico Bibiliya ivuga. Izo ndimiro si zindi, ni imitima. Aho wowe uri indimiro, Yesu nashimwe, uri indimiro, imitima. Indimiro rero turabe ibi bicapo bine canke izi shusho zine zihavugwa z'indimiro. Bibiliya yatubwiye uriya mubivyi amaze kwakira imbuto akaja kubiba. Amaze kubiba, Bibiliya yavuze ngo imbuto za mbere zavuye iruhande y'inzira, iruhande y'inzira. Iyo ni ishusho ya mbere. Ishusho igira kabiri, Bibiliya yavuze ngo uyo mubivyi amaze kubiba, imbuto zaguye ku rutare.
ishusho igira gatatu avuga ko uyo mubibyi amaze kubiba imbuto ngo zaguye mu mahwa. Iyo ni ishusho igira gatatu. Umutima wuzuyemo ibimeze nk'amahwa. Ishusho igira kane Bibiliya yavuze ngo amaze kubiba ngo imbuto zigwa mu ivu ryiza cyane. Amen. None zaguye iruhande y'inzira, zahuye n'ikibazo ikihe? Bibiliya yatanze inyishu. Yavuze ngo haciye haza iki? Inyoni. Inyoni zica ziranobagura rya jambo ry'Imana. Izo nyoni rero hariho inyoni ushobora kubona mu gihe cy'imvura. Mugabo hageze iki ntusubire kuzibona, mugabo hakaca haza izindi. Turiko turajana. Kandi izo nyoni iyo zitegereje hari n'izo usanga zifise amabara atandukanye, hari n'izindi rero zamaho ibihe byose. Inyomvyi ntirinda iki, inyomvyi ntirinda ngo nagatasi n'iki, oya hariho n'izindi uzokwama. Mugabo hariho izindi rero zizanye no gukora ikintu kanaka. Usomye rero Bibiliya yavuze ngo inyoni zinoba muri iryo jambo. Reka tuvuge ko ari abadayimoni na shebuja wabo Satani. Yesu adufashe. Ugasanga ijambo ryabibwe mu muntu, izo nyoni zirarinobagura zikarinobagura, ugasanga umutima w'uyo muntu ntacyo kirimwo. Ni izina rya Yesu abadayimoni batsinda. Banobagura imbuto yatewe ubwoko bw'Imana. Twumvise ngo hari n'imbuto ngo zibibwa ku rutare. Zimaze kubibwa ku rutare, izo ntizihura n'ikibazo cy'inyoni, oya. Izo ikibazo si inyoni. Hari umurima by'ukuri umeze neza utakirabwa n'amageragezwa y'inyoni zinobagura, oya. Bivanye n'ingene uyo murima umeze ukundi ari urutare. Nico gituma rero Bibiliya yavuze ngo izuba. Iyo shusho ya kabiri ihura n'ikibazo cy'izuba. Bane dufashe. Izuba. Twasomye harya muri Matayo 13 dusubirane murabeyo kuri urya murongo wa 21 havutse ngo iryo zuba ngo uyo muntu iyo yadutsweko ubwa mbere ngo n'amageragezwa
bwa kabiri ngo iyo yadutsweho n'akadenderezo, turiko turajyana n'akadenderezo, ngo aca yuma. Ijya shusho ya gatatu ngo ni imbuto ziba ziguye mu mahwa, ngo ayo mahwa nayo nyene bica bikurana, hanyuma rero ayo mahwa agaca akora igikorwa cyo kunyoha za mbuto zikaca zuma. Kane havuze ngo ni mw'ivu ryiza cyane. Nibyo bicapo bine. Ngomba rero ngaruke kuri iki gicapo cya kabiri tugomba dukorera ijambo nabuze n'iry'urufatiro. Havuze ngo iyo uyo mubibyi amaze kubiba imbuto akazibiba ku rutare, izuba ngo rikaka, iryo zuba ryabutswe ngo n'amarushwa n'akadenderezo. Ndagomba tuvugane kuri iri jambo ryitwa akadenderezo. Naho rero narondera, Yesu abahezagire. Akadenderezo, akadenderezo. Inyoni tubireke, izuba tubireke, amahwa tuyareke, icyo n'ibindi. Ngaho tubuze kuri iki gicapo cy'uyu muti mugira kabiri uri kurahura n'uruzuba rwitwa iki? Uyu muti muri kurahura n'uru ruzuba rwitwa iki? Aho hagurutse uwahuye nako yobivuga cyane. Akadenderezo, akadenderezo none ni iki? Akadenderezo ni ugushirwako ibintu utazi kandi bibi. Ibyo bintu bagaterura bagatereka kuri wewe. Turiko turajyana kandi icyo gikorwa kigakorwa mu ntumbero mbi yo kugerageza kweza canke kurondera ineza y'uruhande rumwe n'inabi ku rundi ruhande. Ico gihe rero udenderezwa hari ibiterugwa bigaterekwa kuri we, kandi turaza kubibona hepfo. Kandi akadenderezo ntikava muri wa mwonga urahuhiyaho wawitagwa iki? Kava imbere muri za ndimo, muri ya mitima. Kava imbere mu mutima w'umuntu, hanyuma kagaca kajanwa kakaremekwa uwundi muntu ati ikorere. Umva ingene akadenderezo karemereye, kandi ewe uravyumva vy'ukuri ko karemereye.
turi ku ijambo rivuga ngo iki n'ubu ntibirinjira turacatse. Akadenderezo gashobora kuzanwa ubwa mbere ni ishari. Ishari ni iki? Ishari no kutanezererwa iterambere ry'uwundi. Ishari iyo nari ishari rimaze kuba mu mutima w'uyo muntu, muri ico gihe hari igihe rero bica bibyara akadenderezo bivanye n'imigenderanire isanzwe ihari hagati y'uwo muntu n'uwundi. Ikindi kizana akadenderezo ni ibyifuzo by'inyungu kanaka zishobora kuba ziri muri uyu mugabo yifuza kuzishikira biciye ku kiraro citwa uriya, agaca aterura umuzigo canke ico twokwita ku kadenderezo nyene akaremeye k'uwo muntu. Ivyifuzo vy'inyungu kanaka agomba gushikako, bigatuma haduka iki? Haduka iki? Kadenderezo. Kandi akadenderezo karashobora kwaduka mu gihe umuntu ariko ararondera kwigwanirira, maze kubona amashamba ashushe akabona by'ukuri yuko agira hagwe, akabona yuko agomba hagarame, ati aha nza kuhakurwa no kudendereza uriya muntu. Hari n'igihe ataba ariko aragomba kwigwanirira mugabo akaba ariko arondera kugwanirira kanaka, ati rero kugira ngo uriya muntu ushobore kumukiza reka ndeme akadenderezo. Ukisanga mu kudenderezwa. Ntitwasoma usomye mu byakozwe n'intumwa mu gice c'13 kuri uriya murongo wa 44 na 45 gushitsa kuri 50, uzohabona akadenderezo kagiriwe abakozi b'Imana babiri, Pawulo na Barinaba, bari mu gikorwa c'ivugabutumwa, baca bashika ahantu bavuga ubutumwa, basanga iryo shengero ririmwo imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ngo wari umugwi w'abanyamahanga, umugwi ugira kabiri wari umugwi w'abayuda bari barasabagiriye aho hantu. Abakozi b'Imana baravuga ijambo ry'Imana, kandi usomye Bibiliya ivuga ngo abanyamahanga baranezerwa n'ubwo butumwa bwa Pawulo na Barinaba, barakizwa. Urasoma muri icyo gice cya 13, barakizwa. Amen, barakizwa. Mugabo ku murongo wa 50 haca havuga ngo ariko abayuda hakunezererwa abariko barakizwa, hagushigikira abo bakozi b'Imana, ngo baca baragenda ngo begera abagore. Niko birivuga muri Antonga, muraza kwasoma.
13:50 ngo begera abagore. Bibiri ivuga ngo bibavuga ko ibintu bibiri abo bagore ngo bari abagore b'abanyacubahiro, niko bibiri ivuga aho hantu. Abantu mwatwenze muze kuhasoma. B'abanyacubahiro, kandi irindi jambo ryanezereye mugabo rigaruka rigaca rintera umubabaro ngo bubahe Imana, ngo bubahe Imana. Usomye rero hepfo havuga iryo jambo nyene ngo badendereza, hari iryo jambo ko nyene Pawulo na Barunaba. Yesu adufashe cyane. Barabadendereza. Turi ku ijambo rivuga ngo iki? Kadenderezo. Kadenderezo rero karafise kandi gushobora kuba kazananye umvirizi misi yose uzobona uri mu kadenderezo banza wicara ahantu wiyumviye. Erega hari rya kadenderezo kava n'ukuri kw'ibyaba mu kuri kw'ibyabaye. Tuko turajyana. Reka kugira ngo tucyumve neza, usomye muri kiriya gitabo nyine cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice c'16 uzobona ingene Pawulo na Sila hari umukobwa yarimwo impwemu mbi y'abadayimoni yaguma abiruka inyuma agira abantu ati yerega aba bantu nimubumvire n'abakozi b'Imana. Ariko kubera abakozi b'Imana nyene barimo impemu yo kumenya kw'iyo mpemu iriko iravugisha iyo mukobwa atari y'ukuri, barayisereye muvamo. Amen. None bakoze igikorwa ciza mugabo usomye hepfo ibyo bica bibaviramwo akadenderezo no kudenderezwa muri ico gisagara. Ako rero n'akadenderezo kavuye ku gikorwa ciza kigaragara cyahabaye, mugabo abakibonye n'abacumvise bikabarya mu mitima. Akadenderezo kandi rero iruhande y'ico hari igihe kava ku bitari ukuri. Yesu adufashe. None Yosefu urasoma mu Itanguriro muri kiriya gice cya 39 guhera ku murongo wa 1 gushishikara. Tunyarukije Yosefu yagiye yumva muka Potifari indura yishira ku munwa ati ntabara. Erega ngo abagabo bari muri urwo rugo hanze ngo baca binjira n'ingoga bagiye gutabara, baca basanga impuzu ya Yosefu iraho. Kandi murumva aho ndabihereye, nawe uri kurumva aho ndabihereye wovuga uti erega Imana iraguye. Sinabihereye yo bihera muko murabizi, mugabo nawe ubihereye aho ndabihereye. None impuzu yisanze aho uca uvuga ngo murondere. Ati none mwebwe nimubibonye turabibonye, mugabo yagiye kandi nta bubasha tumufiseko. Erega umufiseko ububasha cyashika. Ati ndakubarira
ndakubarira ko wazaniye umuntu wo kunkengera. Ati none yakukengere gute? None iyi mpuzu ntuyizi? Bamwe bambere ntacyo bari bashoboye, mugabo uyo arabishoboye. Ati ubu nyene tangira kumbibe hose, rondera uwo muheburayo. Erega baciye bafata Yosefu hehe mugasho. Umugabo yitwa Naboti yariyirimiye umurima wiwe mwiza, arawurima no muca uvomera, awugirira neza. Ubona hari abantu bafise amaso abona imirima. Aha usinzwe ariko ararengana abona umurima mwiza. Ati Naboti tungutse. Naboti atoya, iyi ni shamba y'abasogokuruza. Amen. Erega cataha muhira. Ageze muhira umugore amwitegereje ati murabizi namwe abubatse. Ati nibiki vyabaye? No kurya sinda. Yiruka hariya mu buriri aca ajya mu kundi kuntu. Mudamu ati mbarira. Umurima, mbarira umurima. Noneho nimumbarira umurima. Umurima wa Naboti. Ibyo ni bito cyane vy'ukurye ejo nyishira aboneka. Erega Naboti agize gutya yisanga ahagaze imbere y'urubanza. Ewe ngo bari babateguye neza, bati mumudendereze hahandi aca aterwa amabuye. Erega aciye aterwa amabuye. Ndiko nanyarutse. Kubera iki? Kubera iki? Dawidi umuhungu we aramugumukana yitwa Abusalomu, ariruka. Hanyuma bidatevye uwitwa Ziba ngo acagenda gutegera Dawidi, kandi usomye ngo yagiye ajanye amarobe 200. Uri mu ngorane yo marobe mwumva ari make. Ngo yongera agenda mushiriye n'imizabibu yumye, inzabibu nziza zumye zishika 100. Ngo n'amatunda meza ahishiye ashika 100. Ngo n'umukuza wa vino. Dawidi amwitegereje ati uro guseruka by'ukuri ko umuntu ari mu ngorane. Ewe uzobanza uraba ayo marobe ikiyahetse inyuma. Dawidi ati none namahoro by'amarobe ndabibonye, none ibindi bimeze gutya? Ati reka nsize uwitwa Mefibosheti. Inama ihari niyo kugukura ku ngoma. Kandi ngo yariko aragira aramudendereza. Akadenderezo rero karafise uko kabonwa n'uri ko aradendereza n'udendereza mugenzi we. Kandi nagomba ndababwira si uko Imana itabibona. Hari abantu bavuye kuririmba ngaha bavuze ngo umuntu arindira isaha y'Imana.
ewe Yosefu uri hano, ibohero arimaramo hafi imyaka 14, ariko isaha y'Imana igeze yarashize kwihereza akadenderezo. Umaze iminsi uri kurakirwa n'iryo zuba ry'akadenderezo. Ewe Naboti, reka ndabwire, hari n'igihe umuntu bishika no kuhasiga ubuzima akahasiga ubuzima. None Naboti hari icyaha yari yakoze. Ewe Mefibosheti, harageze igihe Imana iramwibuka, nawe ugiye kukwibuka. Ayo majambo y'Imana mwese yesabonera umugisha. Ninda amaze iminsi arembejwe n'iri zuba ry'akadenderezo. Iby'inyoni tubireke, iby'amahwa tubireke, iby'ivu ryiza n'ibindi, ariko iki gicapo cya kabiri cy'uyu muntu, uruzuba rw'akadenderezo rwamwakiye, amaze iminsi ahantu muri ubwo bugaragwa, umutima wawe warumye, waribwiye amajambo menshi, wowe warakoze byinshi. Tunamika amaso yacu dusenga Imana. N'uyu muntu tugomba gusengera. Turaza gusenga Imana kugira ngo Uhoraho aguseruke ko muri ibyo bihe, ariko ubu ngubanze witature n'Imana kubwo ruzuba rwakwakiye, ubwo ruzuba wiko wako kadenderezo. Ahantu mw'ibohero, Dawidi yabona yuko umenga ariko abwirwa ukuri, ariko uwo mwanya ntikwari ukuri kandi ntikwabaye inyishu ubwo nyene kuri Mefibosheti. Oya, haraciye akanya. Kaze kadenderezo ni igikomere kibi cyane, no gutsitara konona umuntu mu buzima. Ngo tubanze twivuze. Bekaza umwongera wa kabiri masenge. Mana Data wa twese mw'ijuru, turagushimye kuri Imana dukunda, turagushima kuri Imana itwitwararika, turagushima kuri Imana igomba kudukura ko ibintu Satani atubibamwo kuko bitajanye n'ubugombe bwawe. Hariho ibitugirira nabi, hariho ibidusinzikaza, abantu bakagendana inunu n'umubabaro kubw'akadenderezo. Wa mwasi arabiba imbuto, ariko ndagushima yuko imbuto zawe arizo nziza. Iyo uzibibye mu mitima yacu zikatumeramo, zitugirira ikimazi, kandi ijambo ryawe ni imbuto. Turabibwemwo ijambo ryawe, riratweretse amashusho atandukanye, kandi umuntu wese araronse ikimufasha. Icyo gituma ababene Data baciye bugufi barafukamye. Hari ibyo bahuye nabyo, hari ibyo Satani yabakoreye birabababaza, none baje kumurega imbere yawe, kuko Satani yabateje kunyuranya nawe. Baje kwihana, baje gutunganya, baje guserura ibyo bakoze bitaguhimbara kugira ngo baronke imbabazi. None nubaharire Mwana, aka kadenderezo Satani yabakoreye mu mitima ugakureho, basubire ku rutonde rwiza rw'ijambo ry'Imana. Satani arabiba imbuto y'urwango, arabiba imbuto y'inzigo, ibyaha byose bikaza, abantu bagata ibyizigiro, abantu bakabona yuko bicika, ariko iyo bahungiye kuri wewe
baratabarwa bakabohoka bagasubira kugira itoto mu mitima. Ako kadenderezo ka wa mwansi kagakurwaho, imbuto y'abivye zitaguhimbara zikarandurwa, bakaba ivyaremwe bisha. Turabasengeye Mwami kugira ngo ubeze ubatunganye, ugenzure mu mitima yabo ibitari vyawe byose bikurweho, amaraso yawe abuhagire neza. Ntihagire ijwi risubira kubagiriza ukundi ngo uri umunyavyaha, urimo akadenderezo, ntuzoja mu ijuru, amajwi ava kuri yawe wa mwansi yose ahore. Haza ijwi ribaremesha ngo humura mwana wanje, ndaguhariye, ndakwejeje, ndagukuyeko akadenderezo, imbuto wa mubi yari yarakubivyemo ndaziranduye zose, ndakugira icaremwe gisha. Mwami kuko vyose urabihindura bishasha. Urakoze. Ibi bariko barakwiganira, ibi bariko barakongorera, ibi bariko barakubwira byo mwibanga ryo mu mutima wabo byabashikiye. Mwami baharire, ubakomeze, ubambike inkomezi zishasha, ubabigwanishwa bishasha, kugira ngo bikunde ijuru ribaravye ribone yuko bari ku rutonde rwiza rw'ijambo ry'Imana, kandi bakomeje urugendo ruja mu ijuru. Urakoze Mwami ko ahantu haronkera intsinzi kuri ibyo byose byahora biza nk'akadenderezo ka wa mubi, bigaherera inyuma yabo, baganga amaso kuri wewe, kugira ngo muri biriya byicaro uriko urategura azoronka ibyawe. Ntihagire uzosigara jarajara mu isi, kandi ijambo ry'Imana ryaravuzwe, kandi Mwami wavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze mwese abagiriwe akadenderezo ndabarenganure. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubikoze neza nk'Imana, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yasanze nkomeze asoza umutima, aramuhoreza ati umuroro wanje, sinari kumwijwi nk'iryondema umutima warukura wiwe y'amaraso yiwe, kagunuganza y'urugo gusenga Imana. Ubwo tugiye gusengera, reka tubanze tuvuge umugwi umwe w'abantu bafise ibibazo by'imibiri, indwara iyo ari yo yose, uze guhaguruka. Tugomba twongere dusengere umugwi ugira kabiri w'abantu bafise imitwaro itandukanye, tutarinze kuyesa ngo uyu nuriya nuriya nuriya. Ariko kandi tugomba dusengere n'umugwi ugira gatatu. Niho ntari kugomba nkavuga wonyene, mugabo hamwe wohagarara baca bavuga ati urya muntu, ariko reka tubishiraho nyene. Uwo mugwi ugira gatatu n'uyu muntu iri jambo ryaje kuri we amaze isi ari muri uru ruzuba rw'akadenderezo, Uhoraho yamuntumyeko aze guhagarara. Ijambo ry'Imana ntirizira ubusa. Niyo migwi itatu, mugabo uyo mugwi ugira gatatu, uyo muntu aze guhagarara. Rego wariko bawahagaze, ariko amahagaze n'imigwi itatu, ntibaza kumenya icarico. Mugabo ndumva mu mutima uyu muntu amaze iminsi muri uru ruzuba rw'akadenderezo, Uhoraho harageze ko amutabara. N'ukuri Uhoraho harageze ko amutabara. Paseri Ntakarutimana Lambert aca ashika hanasenga Imana.
kandi uhoraho by'ukuri agiye gutabara ishengero ryiwe. Turagushimiye mwami Imana data wa twese uri mu ijuru ariko kandi ukaba no mu ishengero. Turagushimiye cyane, uratwitegereza uri mu ijuru, inyonga zawe zigaca hirya no hino ukabona ingorane ziri mu bantu. Turagushimiye ko imwe mu zindi ngorane nyinshi ururukanye umuti ari iyi ngorane y'akadenderezo. Urazi ingene akadenderezo kica imitima y'abantu, urazi amarira, urazi ibigandaro, urazi amaborogo, urazi intimba ziba mu bantu b'Imana ku mpamvu y'uko abadayimoni n'ingabo z'ikuzimu zadukanya akadenderezo mu bitiririrwa izina ry'Imana. Turagushimiye ko ijuru ryatumye umuti, kandi wowe umaze kwerekana indwara ntumeze nk'abaganga. Umuganga aragira diagnostic ariko akananirwa kuguha umuti ukwiranye n'iyo ndwara cyangwa akaguha upfupfahaza. Turasenza Imana mu izina rya Yesu ngo ibisa n'ibyo ntibipfupfahazwe mu ishengero, ntibiranduranwe n'imizi. Umuriro w'Imana n'ubiturire, ikiganza cy'Imana nikibirandure. Haleluya! Mu gishingo cy'akadenderezo mu ishengero nihavugwa ubutungane, mu ishengero nihavugwa amahoro, mu ishengero nihavugwa urukundo, mu ishengero nihavugwa ubumwe bwo muri mpemu yera. Urakoze. Hari n'izindi ndwara rero zica zishamikira kuri iyo, n'aya marushwa, n'ukukuremba, n'ukukuremerwa, n'ukukuganya utagira ukumviriza, n'ukukurira utagira uguhoza, bigaca bituma umuntu yiyugarana, bigaca bituma umuntu atuna, bigaca bituma umuntu umenga ari mu ibohero. Ariko twumvise iby'aba Pawulo na Sila, twumvise iby'aba Pawulo na ba Baronaba, twumvise ibya Yosefu. Haleluya! Bakiboshwe birashoboka ko barira, bararemerwa, birashoboka ko batatora itiro neza, ariko marayika w'Uhoraho yaraje. Haleluya! Marayika w'Uhoraho yaraje, aranyiganza amabohero, arugurura inzugi, arabohora iminyororo, abera barabohoroka. Mana, abantu b'Imana bafite imitwaro itandukanye, hari amahwa ariko aranyoha ijambo ry'Imana muri bo, ariko naho biri uko marayika w'Uhoraho niyururuke afate iri iyo mitwaro, izo sekuro zashyizwe ku bitugu by'abantu b'Imana, iyo mizigo ishyirwa ku bitugu by'abagororotsi, turayisenyuje mu izina rya Yesu. Haleluya! Mu gitabo cy'ingenzi ngo Mukristo ashitse munsi y'umusaraba, umuzigo uratembagara. Mana, tukiri muri iyi ngoro mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu, aba bantu bari ngaho imizigo nitembe, mu mitima nitembe, mu mpemu nitembe, no mu mubiri nitembe, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenwa n'umuntu wese asasagare muri iri shengero, aganza imitima maze ishimwe, indirimbo, amatazirano n'amazaburi yumvikane nk'uruzi rutemba mu ishengero ry'Imana. Urakoze kuri Imana itega ugutwi kandi ukamenya ibyo dukeneye, naho amajambo yo kubivuga yo tubana make,
turagushimiye ko witeguye gukora ibirenze ibyo dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.